Kandi umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubandanya kubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure mudahwema gukurikira ni Hejuru TV. Turasubiye kubaha kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho twabateguriye. Turi kuwa gatatu kw'igenekerezo rya 20 Munyonyo 2024. Aho uri hose waba dukurikiye uri mu Burundi turakuramutsa kandi turaguhaye ikaze. Waba dukurikiye uri mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi cyane mwe muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo turabahaye kaze. Amakuru ntaze kubacika bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku migabane ya kure Buraya, Amerika, Aziya hamwe na Australia. Mwese turabakengurukiye cyane kandi tuzi ko mubandanya kubana natwe. N'umwanya rero w'amakuru tugiye kwibanda ku bisata byinshi harimo kirabana n'umutekano, harimo kirabana n'ubutungane, harimo kirabana n'ubudandaji, harimo n'ikirabana na politike. Ntuze gucikwa, hari ivyo twabateguriye biza kuba bishimikiye kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Hari abarwanyi b'abarundi bari muri Kongo bagiye gushira ibirwanisho hasi bagatahuka mu gihugu c'u Burundi. Leta y'u Burundi rero ikavuga ko yiteguye gutahukana no gusubiza mu buzima busanzwe iyo mirwi y'abarwanyi b'abarundi bari muri Kongo bemeye gushira ibirwanisho hasi. Rero ikaba binashikirizwa n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere k'ibiyaga binini Hwang Xia mu kiganiro agiranye na Perezida Evariste Ndayishimiye mu Kibimba ku wa 17 Munyonyo 2024. Haraheze iminsi ibiri iyo nkuru yose tugiye kugigaruka ko tumenye se abo barwanyi boba ari bande, ese byoba byaranyuze mu nzira kugira ngo babe bageze kuri etape yo gutahukanwa mu Burundi ndetse bagasubizwa mu buzima busanzwe. Byose rero tugiye kubigaruka ko muri aya makuru mu kanya gato ku buryo bw'idonido. Mu gisata c'ubutungane hari inkuru iri kwiravugwa cyane kwirahira rya Gamaliel Nkurunziza no mukuru mushasha wa sentare Nahinyuzwa yarahereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu Gitega bira Perezida Ndayishimiye. Muri aya makuru rero tukaza kubagezaho inkuru idasanzwe kuri iryo rahira ryiwe ndetse n'ivyabayemwo nimuze gucikwa. Nayo kandi hari ibiriko biravugwa n'abahinga batandukanye bavuga ko leta ya Varisito Ndayishimiye yose yari kwiye gutanga imihoho bivanye n'ibibazo biri mu gihugu, cyane batanguriye ku mushikiranganji w'ubudandaji ndetse n'amahinguriro. Hakenewe rero n'inama yo gukoma yihuta y'ubutunzi kugira ngo leta ngigire ico ikorera abenegihugu. Navyo turaza kubirabira hamwe. Barundi rero bakaba barashizwe mu bintu bisa n'imikino, aho rero ni mu ngarane z'ibitoro, naho turaza kubigaruka ko byose nk'uko twabibateguriye mu kanya gato. Ni inkuru imwe ukwayo. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko yuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa. Leta y'u Burundi iriteguye kwakira imirwi y'abarwanyi b'abarundi bari muri Kongo yemeye gushira ibirwanisho hasi, bivugwa na Hwang Xia. Leta y'u Burundi rero yiteguye gutahuka no gusubiza mu buzima busanzwe imirwi y'abarwanyi b'abarundi bari muri Kongo bemeye gushira ibirwanisho hasi, bikaba bishikirizwa n'intuma y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere k'ibiyaga binini Hwang Xia mu kiganiro yagiranye na Perezida Varisito Ndayishimiye araheze iminsi ibiri mu Kibimba ku itariki ya 17 Munyonyo. Mu rugendo rero yaramazemo iminsi intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere k'ibiyaga binini Hwang Xia akaba yamenyesheje ko yaganiriye na Perezida Varisito Ndayishimiye ku ruhare rwiwe mu kugarukana amahoro n'umutekano mu karere, cyane muri Kongo havurwa ihungabana ry'umutekano. Abicishije ku rubuga rwiwe rwa X, Hwang Xia akaba avuga ko ahanini banaganiriye ukuntu hotahukana imirwi y'abarwanyi b'abarundi barizwa muri Kongo yemeye gushira ibigwanisho hasi, akaba yifuza gutahukanwa mu Burundi. Hwang Xia akaba avuga ko leta y'u Burundi yiteguye kubatahukana no kubasubiza mu buzima busanzwe kandi ONU izoshigikira utwigoro twose twokorwa kugira aba barundi bari batahukanwe. Mu kwezi kwa Gitugutu uyu mwaka Hwang Xia yari yatangaje ko hari abarwanyi bo muri FNL bari muri Kivu y'ubumanuko bagiye gutahukanwa. Akaba rero yarabishikirije mu nama y'umutekano yiga ku bibazo biri mu biyaga binini, bivuze ko rero no mu rwego bazotahukanwa bari muri FNL. Tubibutse ko mu minsi iheze General James Kabarebe ubwo aho ni mu gihugu cy'u Rwanda yavuze ko
Niyombare azohabwa Burundi ariko kandi hagakingirwa umutekano wiwe kandi arico basaba Varisito Ndayishimiye. Haribazwa niba abo bagwanyi muri FNL bo bazohabwa umutekano ku buryo bumeze neza niboshika mu gihugu c'u Burundi, cane cane ko ari na ONU yoba irimwo kubahuza bakaba bagiye gutahukana bakashika mu gihugu c'u Burundi. Ivyo tubitega amaso. Mariyeri Nkurunziza yarahiye nk'umukuru mushasha wa Sentare Ntahinyuzwa. Yariyiriye ku kirimba c'umukuru w'igihugu Gitega imbere ya President Ndayishimiye. Icegera c'umukuru w'igihugu umushikiranganji wa mbere, abashikiranganji barahira imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka be n'imbere y'umukuru w'igihugu. Abagize Severe rero n'abagize CNDH bakaba barahira imbere y'inama nshingamateka imbere y'umukuru w'igihugu. Ivyo birori vyose bikaba biba mw'iteka ntangere. Abasirikare rero bari bahari ndetse indirimbo ihayagiza Uburundi igasamirana. Abategetsi bahambaye mu gihugu n'abaserukiye ibihugu vyabo mu Burundi baba batumiwe. Mbega umukuru wa Sentare Ntahinyuzwa n'umukozi wo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Umukuru wa Sentare Ntahinyuzwa we ahagararira urwego rw'ubutungane. Yarayiriye ku kirimba c'umukuru w'igihugu. President Ndayishimiye ari kumwe n'abagize inama nkuru y'ubucamanza. Nta nama nshingamateka na nkenguzamateka, nta batumire b'iteka, nta vyubahiro vy'igisirikare. Aho rero niho habonekera ingene ubucamanza butagira ikibanza cabwa mu Burundi. Ibwirizwa shingiro ryemeza ko mu gihugu hari ubutegetsi butatu bwigenga, urwego rwa executive rugizwe n'umukuru w'igihugu na leta, urwego rushira amategeko rugizwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka, hakaba n'urwego rujejwe ibarizwa ry'amategeko rugizwe n'amasentare be na za parike. Ingene umukuru wa Sentare Ntahinyuzwa rero yarahiye ni ikimenyetso kitabesha ko ubutungane bugabwa n'umukuru w'igihugu, abakoresha ibyo ashaka bakamukorera ibyo ashaka, bakamufungira abo adakunda na cane cane abakeba, kubihoza rero mu vyaha bikorwa nabo akunda na cane cane abica abatavuga rumwe n'ubutegetsi be n'abanyanura amatungo y'igihugu. Niko rero vyari no ku ntwaro z'imbere ngo niko bibandanya n'ubu. Ku rundi ruhande umushikiranganji w'ubudandaji na leta yose ngo barakwiye gutanga imihoho nk'uko bivugwa na Gabriel Rufyiri. Uwarongoye ishirahamwe Rukomera asaba umushikiranganji wa mbere na leta yose gutanga imihoho kuko ngo biboneka ko bananiwe guhagarika iduga ry'ibiciro riteye ubwoba ku vyankenerwa. Rufyiri ati ikiranga umugabo nyawe iyo ananiwe atanga imihoho. Umunsi w'ejo Gabriel Rufyiri rero arongoye ishirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta yararemesheje ikiganiro ku bamenyesha amakuru aho yagaragaje ko hari iduga riteye ubwoba ku vyankenerwa. Ikibabaje ku bwa Gabriel Rufyiri nuko ngo biriko biba hakaba habuze rero ubihagarika hakabura n'inyishu irama. Rufyiri arabaza ati none leta iriko ikora iki? Umushikiranganji w'ubudandaji ariko akora iki? Abanyamigambwe bariko bakora iki? Warongoye Rukomera akabona ko umushikiranganji w'ubudandaji yopfuma atanga imihoho abarundi bose bakabibona, mbere na leta yose yotanga imihoho mu gihe bose boboneka ko bananiwe guhagarika iri duga ryimonogoje. Akagira ati icerekana umugabo iyo ananiwe atanga imihoho. Ku bwa Gabriel Rufyiri akaba asanga iri duga ry'ibiciro ku vyankenerwa bifitaniye isano kandi n'ibura ry'amafaranga y'agaciro, agasaba ko Banki Nkuru y'Igihugu ko yova mu biro vy'umukuru w'igihugu maze ikigenga. Hakenewe inama rukokoma yihuta y'ubutunzi. Faustin Ndikumana niko ashikiriza. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme akaba asaba leta gutuma ko n'inama rukokoma yihuta y'ubutunzi kuko igihugu kigeze ahatemba. Ku bwa Faustin Ndikumana ari nyuma y'inama rukokoma ngo torwa leta nshasha ihurikiyemwo abahinga n'abandi bantu b'indyamunyu bashobora guhukura igihugu mu kaga. Mu kiganiro yatanze ku munsi w'ejo Faustin Ndikumana akaba asanga igihugu c'u Burundi kigeze ahatemba, agahamagarira leta ihari gutuma ko inama rukokoma yiga ku bibazo vy'ubutunzi kugira ngo haboneke urupapuro rw'inzira. Umuhinga mu vy'ubutunzi abiyemeza ko leta ya CNDD-FDD idashobora yonyene gukemura ibibazo vy'ubutunzi birangwa mu gihugu. Faustin Ndikumana akavuga kandi ko kubona hariho abaguma baririmba imurakazoza 2040 hamwe na 2060 aho gutorera umuti ibibazo bihari uyu munsi ngo baribesha cane, usanga iyo mbona kazoza idashoboka mu gihe ibibazo bidatorewe umuti. Faustin Ndikumana akaba atanga akarorero aho
ibiciro vy'ivyankenerwa vyaduze cane, ibibazo vyo kwiyunguruza, igitoro, ibinyobwa, iduga ry'ibiciro, ibura ry'amafaranga y'agaciro hamwe n'ibindi. Faustin Ndikumana rero akaba arangiza asaba kwihutira gutumako iyo nama rukokoma kugira ngo haboneke urupapuro rw'inzira, maze bibaye ngombwa hagashirwaho leta nshasha ishobora gushira mu ngiro urwo rupapuro rw'inzira no gukura mu kaga igihugu c'u Burundi ibibazo kirimwo kiracamwo. Ingorane z'ibitoro rero abarundi ngo bashizwe mu bintu bisa n'imikino kuko babandanya guhangana n'ingaruka ziva kuko ngorane z'ikena ry'ibitoro riri kumara amezi 47. Abategetsi b'ico gihugu gitoyi co muri Afrika y'ubuseruko n'u Burundi batagira umuti wo gutanga bahitamwo gufata ingingo z'ibinyoma kugira ngo abantu bagume mu cizigiro c'ibihe bidahera. Vuba cane abategetsi b'u Burundi barashize mu ngiro uburyo bushasha bwo gutanga ibitoro, ibikorwa vyo kwiyandikisha ku buhinga bwitwa igitoro passe. Mu kiganiro co kuwa 12 Munyonyo, umuyobozi mukuru wa Sopebu ni Société Pétrolière du Burundi yamenyesheje ko mu ntumbero yo guhindura ubuhinga bwo gutanga ibitoro, ishirahamwe arongoye rihindura ibiharuro vy'ibitoro bizohabwa abantu ku giti cabo n'ibigo 7. Ubu telefone rero ngendanwa ikaba ikoreshwa nk'igikoresho co kugura ibitoro rimwe canke kabiri mu ndwi. Ivyo bikaba bikorwa ku munsi watanzwe kandi bivanye n'imparati y'imodoka. Biciye muri iyo nyandiko ngo turashobora kubona igicapo cakozwe mu gutanga ibitoro ku wa mbere, ku wa kabiri no ku wa gatanu. Ni nyene ingendeshwa zifite imparati ibiharuro vya nyuma ubusa 1 na 2 bahabwa. Ku wa gatatu rero no ku wa gatandatu imodoka zakiriwe ku masitasiyo zifise imparati zifise ibiharuro 3, 4 canke 5. Ku wa kane no ku munsi w'Imana imodoka zishirwe imbere zifise inomero ya nyuma y'ibiharuro 6, 7, 8 n'9. Ku masitasiyo rero niho haba nyene imiduga babimenyeshwa ivyerekeye ibiharuro bagenewe. Ibiharuro rero vy'amaritiro bitandukana bivanye n'imodoka. Imodoka rero zica amahera nta nimwe ishobora kurenza amaritiro 120 ku ndwi. Amaritiro akaba atangwa kabiri mu ndwi imwe. Akenshi ibitoro birahera ngo tutaronse kandi twari twaramukiwe, kandi iyo umunsi uheze turakurwa ku rutonde. Niko umugabo umwe yagize ico atangaza ari kuri sitasiyo iri hagati mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura ashingira intahe n'umwiheburo. Iki ni ikibazo rero caduka igihe ibiharuro vy'amaritiro bisabwa bidatazwe vyose kuko imodokari ishobora kuba yuzuye amaritiro rero akaba asigarana ntasubizwa uwundi munsi ukurikira. Uwundi mudereva rero nawe yibaza ibibazo ku maritiro abasigaye akagira ati akenshi batwishura yuko ivyo vyanditswe bitegerezwa kubahirizwa nk'uko biri. Abatanga ibitoro barasoma gusa vyanditswe mu butumwa bwatanzwe n'abakozi ba Sopebu. Mu gihe esansi ishobora kuboneka ku masitasiyo amwe bigoranye, igitoro kiboneka gake co mu bwoko bw'amazutu kirashobora no kuboneka kigenewe amabisi yunguruza abantu mu kivunga n'imodoka rizunguruza abategetsi bakomakomeye gusa. Umurwi wa mbere rero ukaba utigeze uronka bikwiriye, bigatuma rero kwiyunguruza mu kivunga bihungabana mu gihugu c'u Burundi. Reka duhereze ngaha amakuru twari twabateguriye, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho kuri uyu mugoroba. Tuze kubana nuze gucikwa fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Bani bahezagire.